jama ntahore byakwe we ntabanga yashaka kubyimukira ndagufashije tuseme nuko rero mwabyumvise rero turi kumwe na Novansi turi kumwe na Alonso ariko namwe bimeze gute santé 0-0 natwumva Abase mbega umeze neza nawe mu boss tuzinanye Abase umwe mu bantu bacu kabisa bakadasohoka yama yatwakuye nizere kumeze neza Abase ariko mu minota nk'itatu dufatanye namwe tumve yuko tworamukanya kuma nimero ya telefone iyi telefone rero iramaze kuba nk'igisabisho cya mwaramutse Maria 611 ubusa ino ni telefone rero tubakira ko tukaramukanya kwanza ubwanyu tukumva namwe aho muherereye uko bihagaze aha biscuit allo nato tumeze neza doka Abase meze neza turaho turashima Imana yego cyane kaka mbe Abase izina giye nawe giye kirundi ninde mbaza umutima Abase Abase mbaza umutima karibu sana kaka umeze neza ndabukiriza Alonso umwana mushasha namahoro mutama Alonso yego nta makoko none usaba makoko ga Abase kuri hakuna makoko haya kuniomba nyama za minofu na wewe unakunisiana na minjo ndugu yako niko jirani sipasikingarikia asubuhi arachari mu gatondo uraza kusinya warora sikuni mwanjuru mubanyi yego namukiriza na Novansi nga eze neza Abase ukizina byiza vyema erija y'ikirundi niyo nishimiye do uravana sovya romita niyo nishimiye doka beya basora cyangara Abase reka kutubesha we kukibyaye kaje na karibu uno musiga ari turamukiriza ababosi bacu baheriya babajoni bande turabavuga naza kumufasha kubaramutsa muze kubafasha kubaramutsa babwira Imana barajyaku na Oscar Fashion bose bambere hapo Imana bahezagire turi kumwe doka ndawukunda utanze umurongo tukakuramutsa ukaturamutsa bimeze neza cyane barikiwe sana nivyo tubereyo ngaha kubaha agaciro ukabahiriye Imana bahezagire ngaho muri studio Imana barinde cyane amina twese yego uno n'umutunzi canke n'umubosi wacu Abase yama yatwakuye ibiganiro byose uzohamusanga ariko araterera hirya no hino santé 0-0 abandi babosi kuko burya ari kintu Abase yavuze ga Alonso kirama kwiyumvira ko cyane burya abantu batwumviriza nibo babosi bacu kandi kaka kantu tukavuga bantu pedeze bumva tuvuga ngo boss John boss Gerard boss Shabani boss ni mu mufuko muri ababosi bacu kuko urumva twebwe tutabafise ntacyo tumaze kwa aya makuru twoyabandi rero mumenye yuko umuntu wese naho tumwita mu izina tuvuga ngo boss runaka umenye yuko uri umubosi kuko tutari kumwe namwe tudafise abo duhaye amakuru nk'ubu byo twateguye tudafise ababikurikirana ntacyo twoba bimaze tubitanga mu muyaga rero mumve yuko abakunzi bacu ba B-Sports ijya team tuvise hariya kuri WhatsApp mumenye ko muri ababosi bacu turi ngaha turabakozi banyu baronderera amakuru tukayabahereza rero turakorana turi magiriranire amatwi yanyu hama natwe amajwi yacu byose bikagenda neza santé 0-0 reka tumvize telefone allo B-Sports la allo na mahoro tuyaga nande Nunu sabye Nunu makuru ya muranda kumva muri hit connection wewe ume sangwe ikaze buri he Nunu ukayose Nunu kube guru mwana urakunda sport nawe ufise ibyaka ingaga Nunu 30 30 23 arafise akajwi nk'akabana bato tugushimire cyane Nunu yamaze kubava ku murongo uyu rero Nunu nimba ntihenze gato ashobora kuba ari nivyo muranda mwumva muri hit connection mugabo arafise akagorana afise akantu kakubumuga nk'iyo myaka urumva ko ari myinshi by'ukuri ni imyaka yiwe basa barakunze kumuvuga ko muranumva gatoni baranamugendeye
baranamugendeye hariya hanye Okay. nibaza ko ari uyu nyene urumva ko afise akajuka kumenga nakumwana ariko byukuri arakuze Okay. Biswotalo meze neza Yego. tuyaga nande Tungumana Gilbert. Adrien Gilbert. Gilbert utwakuri hehe Mwitenga Rukari. Mwijenda Tenga Rukari. mwitenga Yego. okay safi sana umeze neza kiko Yego tumeze neza tubaki. aha la ari mwitenga Gilbert nawe tugushimire abantu babiri dusimbana duce mu yanisho tuze tugaruke mu makuru yacu. Hello Wameze neza. yego tumeze neza nawe Sawa ndabwira Rose. ni sawa ni inde tuyaga Ni Bellingham kumutakura. inde Bellingham hehe kumutakura Mutakura. mtakura asante sana Ndifuza kubabona mwese. kugirane Ko tuhura na gani. tuzora umunsi umwe Sivyo? Bellingham yamaze kuva ku murongo ati arashaka yuko mwicarana muvugane. Bellingham yavuze ngo kuza nga mu kiganiro yashaka yuko muzovugana. Sinzi ko ari mu kiganiro canke ko ari mu ikarte. Allo Hello. oui namahoro Nyosha. ego inde Ati ndi mukanyosha. Freddy canke Teddy Nashaka ndabye mu Kigali kinajyana. uti Portugal kinasangara. saa 3 z'ijoro Eh, baza gukina na Georgie saa 3 z'ijoro ejo Ufaransa byagenze gute? turaza kubishikako baranganyije asante no munywanyi wacu wa nyuma mubo twatanze kugira ngo turamukanye mwakoze ababase mwakoze cyane banunu nabandi batandukanye Sedo yariko arambwira none uburya ngo yavukanye ingwara yo kutabona no kutatambuka natambuka ntabona rero ngo nuko ameze ariko kandi abakomeza kumusengera bakomeze kumusengera bo urumva ko ari umwana ukomeze kose urabona ko adatinya nivyo nubwo mugavukanye urabona ko yubahuka no telefone no vasi kwinsamirizi urumva ko ni ikintu ciza nuko nawe nyene mu buryo mwe canke ubundi Imana yaramufashije aravyakira kuko ubumuga bwa mbere n'ukutiyakira yego niyo niko kaga kambere gahari ejo bundi Dorcas hari abantu babiri twakiye na Alonso nabo bari baje kutubwira abagendana ubumuga bufatira mu mutwe bisanzwe ikintu ca mbere nukwiyakira ukumva impanuro zose boguha kutegerezwa kuzigendera hanyuma abandi bantu twebwe tuba novuga atabumuga dufise bundi tukamenya ko abo bantu nabo arabantu nka twebwe bafise ukwiyumvira nka twebwe bafise ukubaho nka twebwe rero iyo tubashigikiye muri ubwo bumuga bwabo nabo bariyumva umva nko kwiyumvira kumugendera n'ikintu ciza natwe Imana idushoboje tworaba tugasimbira umuntu atabona umuntu adatambuka akiyumvira gutelefone urumva ko bitaba bisanzwe n'umuntu w'agaciro cyane nuko rero nyuma yo guca hirya no hino turamukanya ariko duce mu bafatanya bikorwa tuko turavuga ndamutse n'umutama ariko aradukurikirana ariko Debo president d'honneur wa Arena Stars nawe ariko aradukurikirana avuze ati by'ukuri nabo bantu mwe nabonye no kuba matubazirikana kuko nabagaciro nabacu nuko Dorcas jama yako Pedro ariko aratwumviriza ngukomere cyane yubahwe cyane umutekinisiye tuzinanye uno kabisa sha ntaco ico ntavuze cyo carakisi ariko Pedro umve yuko ndagukunda cyane kandi Imana yaduhuje ari impamvu yabikoze amanda gusabira ibi dasanzwe ku Mana bose burya abantu bose turabakunda mugabo haraho umuntu wagufasha ikintu kavuga ati kweri uyu muntu twamenyanye bigenze gute mugabo kaca utahura yuko ari Imana iba yamugushiriye ku nzira Pedro rero ubahwe cyane habwa intebe y'imbere hama Imana ivyo umutima wawe wifuza kabisa byiza bishobora kuzogufasha mu myaka iri imbere no kuri Imana gucira inzira cyane nabandi benshi cyane dukunda
turabifuriza novuga ivyiza gusa bitangwa n'Imana ibibi bikabaja kure cyane gose cyane umuntu uzumusabire kure ubukene bumuje kure kweri kabisa ko bukene ni kintu kibi cyane gose anuko rero tuko turaramukanya ndamutse no mu mama rero nawe nyene witeka bawujya yuri kurumviriza abantu bagukurikirana kumva ngo harimo n'umumama adakunda sport mugabo bagakunda kumva sport kubera ko hari undi mu mama peut-être canke igitsina gore umva wati domaine izwimwo abagabo cyane yo yumvisemo umugore rero cyangwa umukobwa bikamuha kumva yo kwicara akumviriza ivyuyaga rero abantu mwe naba turabaha agaciro cyane kuko abayana kubashe umuntu kwicara kumviriza ibi burya bya sport si bya bose rero no mama rero yitwa Jean d'Arc nawe ndamuramutse cyane yubahwe cyane mu muryango we mu kazi kiwe mu byakusanzwe arangura wumve yuko intasho za Dorcas zivuye muri Buja FM zizo novuga zo kujyohera amanda na kwifuriza ibikogwa vyiza nuko rero nuko reka duce mu yanishwa tugaruke rero mu makuru yacu ari twabateguriye turayahera ngaho iwacu mu Burundi ariko he cyane muri basketball hama turaza no guca muri football tuce twagura tuje ku mugabane wa Aburaye Kigali, Kampala, Nairobi, Dar es Salaam, East Africa. This is your radio, Buja FM. wifuza kumenyekanisha ibintu vyiwe kabisa nahandi yo bikorera atari kusamiriza Buja FM ni samiriza rero yamaze kuba yinjira mu mitima y'abarundi kanatsindimiryaze n'imyaka myinshi 10 simike kabisa konsamiriza yigenga ya privé nuko rero tubashimire mwebwe mwese mwashizeho akarongo canke mwamaze kuba mushira nyakira amajwi zanyu kuri 87.6 ni kigano cha B-Sport ariko bagenzi bacu mu gatondo dutanguye kuri micro muri zinduka baraza no muri biraharawe twaje kubakorera mu ngata anuko rero Novance duhere muri basketball kuva ku munsi wejo twarababwiye yuko muri basketball rino federation y'umupira w'amaboko wa basketball ku munsi wejo twarababwiye yuko kandi ko ishira hamwe rya FIBA Afrique yamaze kuba novuga ryorosha ibihano byo Burundi aho twagiye tumva Burundi bwakwa ihadabu canke amande y'ibihumbi ndavuga ibihumbi 50 by'amafaranga akoreshwa ama Suisse francs suisse 50,000 francs suisse ayo mafaranga rero yashize mu giharuro cya y'u Burundi twavuye tubona umenga araba hagati mu ngo miliyoni zirenga nk'ijana ibintu mwe nivyo mu gihe twogira yego 160 ibintu mwe nivyo miliyoni 160 turavye ko hari vyinshi Novance vyaciye muri ino federation murabizi zino no matohoza amafaranga ataragenda ndavuga mu nkubaho yarahari ndavuga Apotre Manirakiza Jean Paul hari ama audit financier bakoze ingena amafaranga ashaka kwa yagera kora mbere benshi bakavuga ati no federation twari bwiwe yaranzwemwo n'ubunyonyezi cyane bw'amafaranga kuko hari amafaranga bavuga ati ifo yuko mutubwira ingene yagiye arakora rero siyo twobigaruka ko kuko nivyo nico gihuhusi cha hahitiye uyu munsi nibaza ko ivyo bibazo vyose byagiye gukora ko umugwi wa Dinamo biviramwo novuga kuba disqualifié mu nkino za balle hama ibihano bica biratangurira ngaho ndavuga federation yacu ya basketball canke umupira w'amaboko basket rero iba irafatiwe ibihano rero byo kutitabirizo nkino ni byavuzwe ariko havugwa amafaranga yoyo ya dabu ubu federation izotanga nizo miliyoni zigenda kwababa miliyoni 160 na kurenga nanuko rero aya mafaranga ku munsi wejo tukiringa mu kiganiro niho twabona kuri runo rubuga rwa Febabu baterekamwo uburyo hambavu yuko twavuze yuko hari urugendo rwa president wa FIBA Afrique yakuteye ngaha mu misi heze nko muri uku kwezi nyene ngira muri début ya juin aho mu papa rero Anibal Manav yahaviye abonana n'indongozi z'igihugu abonana n'indongozi za basketball ngahi wacu hama rero vyinshi rero bayaze muri ivyo bimwe bayaze
bimwe tanguye gutora umurongo n'ibibazo canke inyishu dutanguye kuzibona kuko benshi twaribaza uru rugendo rumaziki nga mu Burundi nivyo twagumeje kwiyumvira ati uko bimeze kose umuntu ntiyova ahaba agatera urugendo akaza mu Burundi atakintu na kimwe camuhagurukije kanatsinda twaba tumva yuko no mu president afise ubucuti budasanzwe n'igihugu cyacu bivanye nuko umugore wiwe ari imvukira yo nga mu Burundi n'umwana w'igihugu rero ugati peut-être nivyo byose birimwo reka ngende niyumviririze ibibazo bihari araza arahashika ivyo bayaze ntitwashoboye kubimenya ariko Novance mu bigaragara nuko inyishu ya mbere y'ikibazo abantu benshi twavuga uburongozi bushasha buhari bwa Gatayeri buraza kubigenza gute ko tuzi ko amafaranga bivugwa yuko muri kese ya Febabo atayahari mbega ya mafaranga bazo yari hagute muri iki kiringo ko ngo bari batanze nimba ari kiringo cy'amezi burya yaramezi kwezi kumwe turibaza ati izi miliyoni zizova hehe naho tuzotera inzu bifunsi biragoye cyane kuronka gukwakwa canke gushira hamwe inoti nkiyi ati reka rero turabe ingero bizogenda rero urwo rugendo rero rwiwe bigaragara yuko inyishu irama yavuyemwo n'ibitwara tubonye rero vyashizwe ahagaragara muri note nza kubasomera nkuko byanditswe imbere ko tubigira ko ico tubivuze ko inoti ivuga ngo note d'information mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée générale de la FEBABU. Le comité exécutif de la Fédération de basketball du Burundi a le plaisir de vous informer que pour donner suite à sa demande, la FIBA vient d'accepter l'échelonnement du paiement de l'amende de 50 000 francs CFA francs suisses jusqu'au 31 décembre 2026, comme précise dans sa lettre du 24 juin 2024. Mesdames et messieurs, les membres de l'Assemblée générale, le comité exécutif apprécie la proposition de la FIBA. Pour plus de détails, les nouvelles échéances de remboursement sont programmées comme suit. Échéance 1, 2, 3, 4, montant 5 000 francs CFA. Francs CFA. 5 000 francs, 6, pourcentage 10%. Ah non. Deadline, okay. Deadline rero kuvuga ngo itariki ntabanduka yibi bihumbi 5 by'amafaranga ma Suisse kuvuga ngo bice 10 bikazorihwa itariki 30 kwezi kwa 9 uno mwaka. Novance na Alonso murabyumva gushika n'ubunye gushika itariki 30 z'ukwezi kw'icenda itariki 30 z'ukw'icenda iyi noti ibihumbi 5 by'amafaranga ibihumbi 5 by'amafaranga akoreshwa hariya muri Swiss bizotegerezwa kuba byamaze kuboneka kuri konte kanaka peut-être bashobora ko barabahaye ya FIBA. Hama indi chance ya kabiri kuvuga ngo y'ibihumbi 200 by'amafaranga akoreshwa hariya muri Swiss nukuvuga ngo ibihumbi 200 ariko kandi byababa ibice 40 bikazorihwa mu mwaka wa 2025 ukwezi kwa gatandatu itariki 30. Donc bikazorihwa guhera itariki 30 z'ukw'icenda gushika mu mwaka w'ibihumbi 2025 ukwezi kwa kangahe gatandatu itariki 30 kuva fin ya juin 2025. Donc nk'amezi agera kuri 9. Yego nk'amezi 9 nyene kuko amezi 9 kuva mu amezi 9 inoti nukuri izo yabonetse. Amashance ya gatatu ni nk'ibice 25 umugabo yamaze kuba uno musore cyane na muto myaka niba ari nka 20 ningahe yamaze kuba garuka muri Dinamo. Myaka 20 arashikanuriye. Yes. Cyari muto topo ikaye. Muri kigatanya. Iyo ni ya myaka ya lisanse cyangwa ni myaka y'abavyeyi. Ugiye no kurabana shima unamwegere ukamuraba mu maso n'umbe. Igipeti. Igipeti baba bakuri hariya muri za Nigeria zandi. Ara ba sportif. Usanga baba bafite nyene ibikuriro. Ibigatanya. Akaronka n'ingaburo zimeze neza. Uvuze ikintu ciza cyane gose. Oya baba bavuye nko mu famille ya Kenya. Oya kuko hariya nyine. Hariya umwimbo ni sawa. Umwimbo mugabo nubibaze ko baba bavuye muri mafamiye akize cyane abana usanga bava mu mafamiye bo de toute façon afise taille nziza
Otobo rero ni rimwe mu izina ryamaze kuba rishika mu Burundi uno nyuma y'amezane ava mbere MVP wa VBL ya 2023 urabizi ko ari we yahese cyane Dinamo bashika no kuri bino bihe vyiza barimwo birahava biraviramwo izi sanction uno rero yamaze kuba ahonyoza ibirenge vyiyo mu Burundi n'abandi twakomeje kubabwira ano rero n'amazina yamaze kuba hashika umupivo mu Sud Africa nawe yitwa Sibanyoni Consinati Sandile ono nawe rero ni nawe afise kugeza kuno mwanya rokoro y'amahobon muri bal iheze robo 45 nawe yatowe nk'umukinyi yateye amahobo menshi muri bal ziheze yari mu gihugu cy'u Rwanda muravyibuka aho mengo ni equipe yatwaye igikombe equipe yakora kinani equipe yo muri Maroc Fuslaba niyo yatwaye igikombe mego sindavyibuka ni kera ariko menya ko muri izo equipe harimo equipe imwe ino equipe yo muri Africa ifu nayo nyene yabaye mu migwi ine ya mbere nuko rero uno mugabo rero Cape Town Tigers niyo nayo yari mu migwi ine myiza yashitse muri dernier carré uno rero yamaze kuba asinyira umuguru nani wumva ko bano bakinyi bariko baraza gusinyira imigwi sikintu coroshe tugiye kubona uno mukinyi nyene yakina Cape Town Tigers nawe nyene yamaze kuba ashwaramwo umugwi abashwaramwo muri uno equipe y'urunani n'amazina rero ashobora kuza gutuma basketball isubira kandi kugira kandi kanovera kadasanzwe dushobora kubona hajya y'amamodoka abura naho aja kuri parking ukabona abantu bamwe n'abandi bavuga ati ibintu byabaye ngaha kuri parking kuri departement nibikiri byo twifuza rero ko basket vibra kanatsinda abakunzi b'inkino ambavu yuko football yagiye mu karuhuko basketball irakugarukiye ku yindi ncuro itariki zitatu moto tawaka ndakubwire ngaho kuri departement urunani bazohura na Rezipo Dinamo Hemesha New Star na Tigers Gymkhana na Kerne izi rero nkino zikazoba mu Fazale itariki 6 gushika itariki 27 2024 retour itariki 10 z'ukwa munani gushika itariki 31 z'ukwa munani nyene 2024 nizo afishe zihari amatwibusa gusa yuko muri federation nyene twarabwiye ivyinyigisho z'abana kugira ngo batorokanywemwo bamwe bashobora kuza muri equipe nationale y'abakinyi bari musi y'imyaka 16 cyo gikorwa rero kaba caraheze ariko hari irindi itangazo rivuga ngo la Fédération Basket du Burundi via la Commission technique fédérale invite tous les arbitres, les officiels de table et statisticiens de basketball pour un test théorique et physique de qualification des arbitres OTM, statisticiens pour l'élite 8, la Ligue nationale dames ainsi que les matchs de classement hommes. Ces épreuves sont prévues le samedi 29 juin 2024 au terrain du département de sport à 8h. Rero ni ikibazo kigiye gukorwa ino test yitwa OTM bakabasaba rero yuko abahagarikizi n'abandi basanzwe bakora ndavuga hajya kuri table nko bandika ama statistique abayavuye mu kibuga amahobo bijye byose batwandikira kumenya amakosa biki byose aba rero barahamagawe hariya itariki 29 kwa gatandatu saa 2 kuri departement mu guca mu kugira ngo bagire test physique shobora rero gutanga novuga les qualifications kuri abo ba arbitre nyene rero urumva kintu ciza cyane imbere yuko izo nkino zitangura ndavuga Alonso tariki zitandatu ngo twavyumvise nibi buri ngo twama twabibonye no mu mupira w'amaguru baragira test physique bakaraba eske mu arbitre ameze neza fresh biki byose bakabagira ibipimo by'imitima biki byose ivyo byose barabisaba hama no mu kibuga ari ama test rero babapima ko bakaraba barusha abandi cyangwa bakaza barayibutsanya utuntu n'utundi cyangwa ugasanga urabizi ivy'amategeko bya hama hari utundi tushasha twiyongeye ko nimbara amategeko mashasha ya FIBA yabonetse ati ibi bintu bigikoga uko byongerejwe kuko uyakoze uku ni kuvuga ngo nikosa rirehanwisha ibi ni kuvuga ngo nivyo byose rero mu bavyumve rero abasanzwe bari muri ino domaine
yuko itariki 9 isaha 2 z'agatondo kuri departement ico kibazo kizoba kiko kirakogwa nuko rero muri basketball tugeze nga mu mwanya muto turakira gato umwana yatugendeye burya ino samirizi igenderwa n'abakuru gendegwa n'abakecuru n'abatama ikamere n'abana bato n'abakecuru akira rero turi kumwe nga twatewe iteka cyane mu mwanya baraza no kumumva papa wiwe n'umwana yajeherekejwe na papa wiwe benshi baramuzi no mu papa ko yahoze arahantu runaka uyu munsi rero akaba arahande hantu runaka Imana yamuteye iteka cyane muraza kumwumva papa baraza kuturamutsa ariko umwana wiwe nawe turaza kumuha kanya gato asanzwe akunda cyane Real Madrid rero akaba no mugwi wo ku mugabane buraya wa ndariya muri Espagne muri weekend no ku munsi wa gatanu ivyadushobokera tuzoba dufise abatumire bavuye muri yo equipe ndavuga bari nga abakunzi bayo batubwire bafise ibirori byo kuguhimbaza hamwe n'abakunzi ba Real Madrid muri rusangi bari nga mu Burundi aho bazokora umunsi mukuru wo kwiginiki no Champions League ya 15 Real iheruka gutwara abo bakunzi rero baradusavye kugira ngo baze batubwire ingene ibintu byabo biteguwe ariko muri abo bakunzi uyu mwana rero arimwo ntari muri abo bakunzi bo ku munsi wa gatandatu ariko bo basanzwe akunda Real Madrid yajeherekeje rero na papa wiwe mu mwanya muto tumira mate tumwakire no mwana tumumvirize niteka kumva ku mwana bakuru ibintu kabisa Alonso ibintu byaramimbaye cyane bonye babafashe aka video muhira bariko barakomanta match ya finale yahujije Dortmund na Real Madrid ariko umwana mushikiwe ntiyashoboye kwashika ni ibintu bihimbara urabona impano Imana iba yashize mu muntu akiri muto nkuko akabikunda tumwifuriza yuko ba Vinicius Junior turiko turabona ejo canke ejo birashoboka natwe tukazobona ba Vinicius Junior bandi mu Burundi birashoboka habayemwo kubikunda hama Imana naye gahezagira ikamucira inzira amagara akababoneka igafasha n'abavyeyi kugira ngo bamuhe ivyankenerwa byose hama tukamwifuriza ubwenge kwishuri kuko ntaco byo babimaze kwishuri bitariko biragendana umwanya muto rero muraza kumwumva uno mwana kugira ngo bikunde saa 6:30 ndabona ataheje gufungura ariko aturamutse atubize kutubwira na Real Madrid yiwe ingene yayibonye nivyo yibaza yuko yotubwira kuri Real Madrid kunda Real Madrid twababwiye ko bafise ibikorwa ku munsi wa gatandatu twakire papa we yaje amuherekeje numwe asanzwe azwi ku kazina kubuhizi ka kera ariko aratubwira mu mazina yiwe atubwira uyu munsi aducire ku mayanga mu minota mike cyane uko bari basanzwe bamuzi imbere nibikorwa yakoze imbere gato hama tubwire uyu munsi ivyo arimwo yaje aherekeje umwana we karibu sana murakoze cyane bamenyesha makuru wa Buja FM jewe nitwa Yakunze Aimable mugabo benshi banzi kuri izina rya Aimable Tayaya hanyuma bon ariko arahandi wigeze guca muri novuga muri profane nkuko bakunze kubivuga uyu munsi ukaba warafashe indi nzira ivyo kubera iki Aimable yabihisemwo ningingo ikomeye yavuye ku Mana uhoraho kuko no sindabitahura aho Kristo yankoye kure cyane nari mu bundi buzima ndumuririmbyi nk'abandi yigenza uko ashatse n'inzoga n'amatabi nja gukesha nkora iby'ubuzima nyene bw'umuntu atazi Imana mu buryo bwo kugira icutinya hanyuma Kristo arandokora no kuvuga nko kushima nkuko yanzuye ubunda mu buzima bushasha ego ariko rero yankuze Aimable narakijijwe mu ijambo rimwe yarakijijwe sanzwe rero uyu munsi aririmba indirimbo z'impimbaza Mana nkuko bakuze kubivuga ariko sivyo byamuzanye muri studio kwa rukwibutsanya gusa mbega ninde ni papande yaherekeje umwana wiwe ariko Aimable tubwire gato no mwana wa ariko tumwakira bega nkamwege abavyeyi yo mubonye umwana nko kwabivuze arana amabotine imyambaro y'umugwa Real Madrid ivyo ku muvyeyi bisigura iki ku
ku muvyeyi nari nifuza gushimira abandi bavyeyi bose maze kubona bitaho kuraba ico abana babo bakunda kubera twebwe twitwa ngo nitwe dutanga indero mugabo indero niyo indero yo kuziko mugabo no guherekeza indoto umwana ubona ikintu muriwe gisumba ibindi akunda iyo ari ikintu kigororotse gishobora kumushikana kuri kazoza keza umwana no kumushigikira je umwana nta kindi kintu nabonye mu buzima akunda atari football akunda cyane football ku buryo ata kintu ca football kimucika ndiyumvira iyo memoire afise bikansiga hanyuma nkasanga mu ishure atabaye wa mbere abo wa kabiri nibimubuza umweretse ikintu ku ishure we nasubiramo no kunagirana bijya vya makuru d'histoire wewe abayahejeje ashika kina ataranafungura nkamubuza bikambera ikibazo hanyuma nka akemera akajutwa kujya duka kaca subira kugira entraînement kujya ba Cristiano Ronaldo babigira nka akaguma ambwira indoto zinini nifuza nanje papa ko muri kazoza nzoba umukinyi rurangiranwa kandi azo kwitaho ubuzima bw'abana bo mwibarabara ubuzima bw'abantu bato bakenye urumva ico kintu ndumva ko Imana ikimbwira cyane kandi nawe nyene arakijijwe kandi novuga ko Imana ndamusabira ngo izoshitse indoto ziwe kuko afise umugambi mwiza afise ihangiro Lucky Love no mukinyi naje mbona ibintu agira nkavuga Imana nukuri ndagusavye muramaze kumushira muri academy ego ari wa academy ntwari maze kumujanamwo kandi no muhira naragerageje kumuronderera agatere gatonya ashobora kuzara aragiriramo imyimenyerezo ego n'amafizike cyane gose nuko urumva Lucky tukuramutse nawe Lucky Love yankunze meze neza yego tugire amakuru yawe Lucky ni meza Lucky ufise imyaka ingahe kumenga uracari muto bimeze gute byakujyemo gute ngo ukunda ivy'imipira nje mfise imyaka 10 umupira wanjemo kuva 2019 naciye ndawukunda cyane ni igiki cyatumye ukunda umupira byageze gute nkunda umupira ituma cyahunze nkunda umupira nuko nabonye ari yo ndoto yanje oya byatanguye gute ngo umunsi umwe uvyuke nyine kubera iki wakunze football takunze basket wabirabiye ku bandi byagenze gute nabonye abandi bayikunda football cyamvuga ko ari yo imeze neza abandi bana canke wabirabira ku ma televiziyo cyane nabirabira kuba tuvukana bakina nabo barakina umupira umwe yaciye abivamo acakunda basket babiri acakunda basket Lucky Love tubwire gato Lucky mbega Lucky gahehe iga mu kangahe niga kuri ekofona hangwa niga mu wa 4 hamwe ivyigwa bimeze neza mwarahejeje ama examen bimeze gute ivyigwa bimeze neza twarahejeje ama examen kandi manota uzoronka meza Lucky urutonde rwawe rwo ku munsi ruba rumeze gute bimeze gute uvuye ku ishuri ucuja mu biki bica bigenda gute mvuye ku ishure ndabanza ngakina bakaca bambwira nze gufungura bagaca njabike ngaca nsubira gukina tumbereza micro kubera ivyigwa mana biborotse byose ndi ku ishure wabanza kuborokera mu ishuri ku ishuri kugira ngo uze kuronka wa mwanya wo gukina wisanzuye hamukaca uja gukina rero ukina n'abandi bana mu bana muri quartier je ndabaza nkikina nabanza nkiantrena abandi baje kwiga bashaka tugaca dukinana Lucky umupira w'amaguru kuwukunda ku ruhande rwawe nivyo ukunda cyane nko papa yabivuze none wowe nka Lucky ukunda gukina kuri posti yihe
ndawukina kuri poste yo hagati mu mediateur ariko umukinyi ukunda muri Real ninde nkunda Jude Bellingham ahubwo tugiye kuri Real Madrid nyene byatanguye gute ngo ukunde Real Madrid mu migwi myinshi cyane gose bibaho ku isi myinshi byatanguye gute Eriki watoye Real Eriki wahisemwe Real Madrid uribuka umunsi woba warakunze Real Madrid byagenze gute kubera 2019 naciye nangora gufana Liverpool icitangura gukina nabi cafana Real Madrid camona hari ekipi ikomeye cigumitsinda ganya kandi nibikombe baca baguma begeranya nawe itsinda nawe cyo bwati ekipe ni ikomeye kugeza n'ubu rero guhera muri 2019 guhera muri 2020 ufana Real Madrid yego nuko Lucky tubwire gato papa yabivuze ariko nawe tubwire ngayo byo papa yatubwiye indoto zawe wifuza nk'umukinyi kuzomera nkande wifuza kuzoshika hehe ukina umupira w'amaguru jewe shaka kumera nka Bellingham shaka kugera kure ingere nko muri Real Madrid muri Espagne ndakinire menyekane nka kujya nawo bamenyekane ama kwishure ngaho usanzwe hari equipe urimwo amukora ryari na ryari kwishure dukora rendi mercredi na vendredi mukorera hehe imyimenyerezo kwishure dukorera kwishure amacisho tugenda gukina match kuri FI ryari mukina match tuzohashike tukurabe hari igihe dukina mardi na jeudi papa yatubwiye ko yanagutwaye muri academy academy intwari ho muri academy kuvushitse muri academy ubona bimeze gute iyo urabona ko mukine mu kenshi ukina nabo muri quartier ariko muri academy ukina ivyo abankadreri bakwigisha birakorohera uroroherwa gukina n'abandi musanzwe mutari muzinanye cyane gose ariko muhuriye muri academy biranyorohera kubakina muramaze gukina match muri academy tuzoyikina muri vacances muri vacances ariko uramaze gukina nk'ama match asanzwe nyene muguka avuga ati aya nama match iyi ni match itandukanye ni n'amantrene n'imyimenyerezo tubwira iyo match yari match yahe nani henze kwera nje nagiyeyo uyu mwaka nyene uyu mwaka nyene numva nta match murakina no kwishuri nta match murakina kwishuri turakina je nakinye finale kwishuri iyo finale yari finale yikini yani twakinye nawo mu Kabezi mwarabatsinze badutsinze 4-2 Anuko rero reka tubashimire rero bano batumire Aimable tugushimire kuba wifuje gushika nga kuri Buja FM hamutuzaniye ubuherekeje umuhungu wawe Lucky Love tugushimire ugira akajambo wotekerera n'abandi bavyeyi bafise abana bafise impano nkizi namwe nkuko mwabibonye ku muhungu wanyu Lucky Love ico wosaba abandi bavyeyi abana babo bafise nkizi ndoto za Lucky wo basaba ngo babagire gute mbega bo bashigikira mbega bo bakubita bigende gute majambo avunaguye mu majambo avunaguye nashaka mbanze nshimire radio Buja FM bimwe by'umwihariko mbashimiye kuva ku mwonga gushika ku mugezi bivuga ko ni radio imfashije kuko umwana wanje mu ndoto yarafise ni zukumva abona umuvyeyi ashobora gutera intambwe akamushikana ahantu atari bwo nawe abone nashaka kuhanuriramo abandi bavyeyi baze baritaho kwereka abana babo ko babashigikiye mu ndoto zabo araho babajana gukinira arabo bakinywa gacupa bagahebe cyangwa bakagabanye barabe baze bararihira abana ari umukino amurihire
ari ugucuranga ikintu cyose umwana kizomufasha muri kazoza aciteho kuko umwana turetse no kuja kwiga gukina gusa canke ikindi kintu biramufasha kumenya kubana n'abandi bantu batavukana kubona abandi bantu b'imico itandukanye navyo bikaba ari vyiza mu buzima bica bituma umwana akura ashobora kugira inyifato nziza n'umubano mwiza n'abandi bantu batandukanye. Nuko tugushimire cyane Aimable Yankunze rero kuza mu kiganiro duherekeje Lucky. Murakoze cyane. Asante sana. Lucky nawe tugushimire cyane. Ego murakoze. Asante sana reka tubarenze imitwe inzuzi tugaruke muri B-Sports. Kunsamirizi ya Buja FM nono muyikemerero bazoba ariko barabica bigacika muri ivyo birori byo kuri uyu wa gatandatu itariki 29 kuno kwezi kwa gatandatu bino birori rero bikazobera hehe bikazobera ahitwa kuri Messe BSP XDCA isaha 8 zuzuye neza. Ibi birori rero bakavuga yuko buri muntu wese akabazoza yitekereye ko ashobora kuza kwifatanya n'abandi kugira ngo ibintu bigende neza. Hariho ibiciro entre 10,000 150 urumva ko bani VIP 50 sponsor nabo nyene 300 nuko iyi evenement izoba kuraba ngaho kuri XDCA kuwa gatandatu niyo ivyo birori bizoba bimeze nuko bizoba bimeze. Rero abana bakunzi ba Real de Madrid bifuje guhamagarira aba nabandi bakunzi ba Real Madrid kuzoshika muri ico novuga muri uwo munezero wo guhimbazanya nabo hamwe y'amateka y'umugwi wabo wa Real Madrid. Urumva ko Novansi ari ikintu kimeze neza cyane kuri uno mugwi wa Real Madrid wibereye hariya muri Espagne ariko abari ngaha nabo babandanya bagaragaza umunezero. Abarabandanya bagaragaza umunezero biba ari ibintu bidasanzwe. Nibaza ko abafana ni benshi cyane ni benshi kanatsinda n'umugwi ukunzwe cyane ugerageje kuraba bamwe n'abandi. Uyu mwana anyibukije abana bo mu karere bahora bambwiye ati uradutumira natwe hasi ngo tuvuge match nkibaza none nk'uyu mwana kabisa. Novuga nti rero ni ibintu bidasanzwe ahubwo amasaha menga nayo wavuze saa 8 kwa gatandatu abari byinshi ariko ico ngomba kuvuga ntikube gufana gusa aho benshi baba bakoraniye ni byiza ko botanguza nk'aga association canke aga cooperative voilà association gutyo nkunda kubibonera kuri kubafana ba Manchester United bo baragiye hamwe bagira association y'abafana ba Manchester United ngaho mu Burundi kuvuga ko ku kwezi kira mu membre hari icatanga muri association ama kugeza ubunye barafashanya ku maka social agiye atandukanye ariko by'ukuri ugiye kuraba n'umuryango ugamije kuzokora ikintu gikomeye kuko ibintu nk'ivyo bibandanye bibanovuga régulièrement donc ku rutonde nk'inyuma y'imyaka 5-10 bivukamo ikintu gikomeye cyane gose kuko uko bukeko bwije bakomeza novuga kugira ibindi vyumviro bishasha rero gikuru twambere nambe no kuja hamwe ni kuja hamwe kuri ico kintu donc kuja hamwe ari uko bahuje nico kintu ari uko bahuje nubwo bufana uko gufana iyo equipe ya Real Madrid hama bagatangura rero kwiyumvira ikintu mbavu inovuga iyo equipe kuko iyo equipe yo iri muri Espagne canke iri muga ni giki kintu kizoguma kibahuza apana donc bazoguma bafana bari ahagiye atandukanye ariko ifoko rimwe mu kwezi bazohuzwa n'ikintu hama iyo bahuje n'ikintu ico kintu rero kizoheza novuga kibaviremo ikintu gikomeye mu inyungu ikomeye cyane ico mviza cyane yo numvise abafana bamwe n'abandi bakoraniye hamwe Dorcas na Alonso jemba ngomba kubona ati turafanye equipe ubwa mbere hariho akantu twashize hamwe gashobora gutuma mvuga ati ejo canke hirya yejo ndashobora gukura urukwavu hariya ndashobora gukura imene hariya bitabaye ivyo hakabamwe umwe ati nka Dorcas nimba ari umufana
harageze aho dutoza amahera ati genda uzoturabire match ari nka finale ati nimba ari Real ikina nande uzotubwira amakuru nibyo je ndiko mviza umuntu wese avuga ati ndafana iyi equipe nimba bagomba kuja hamwe bavize ico kintu ati turagomba kwiteza imbere ejo canke hirya ejo natwe dushike hari ukavuga ati je narabaye umufana ndafise n'icemeza ukunuku bibara ubufana bwiza hanyuma ho niho unaronkera n'abagenzi uko guhura n'abagiye batandukanye nibaza ko hariho waciye anyandikira hariya yitwa Kairo nibaza ko arakajyo kiwe ko kuzoshikaho kuri best pay naho hepfo ya NS gatoyi urumva ko saa 8 cyangwa udugiye kuri ene udugiye kuri ene kuri pafe kajya kayira kukivuga tonye yego abantu nibwo babwira DC abaca bahita barahazi mu ngagara basi ngaho mande ya pafe nuko rero bano bari muri ino association nkuko mwabivuze irahari kandi bama bafashanyije ibikorwa bidasanzwe amaka sociale amaka socio barayakora neza cyane binabiriya imanza bakazitabira bo nivyo tuba dusaba nibiherere gusa mu kwinyoteza kurondera kanyota ama tukaja muri turaziye mita ariko bibe ibintu byubaka ko nabonye bano baranateguye baragize composition y'indirimbo ya Real Madrid mu Kirundi yiwabo nyene y'umugwa Real Madrid bivanye n'ivyo imaze gukora nabandi rero ndabizi ko bama babikoze buheruka Man City twari igikombe nabonye barabikoze iziza Manchester nkuko babivuze United barabikoze n'indi migwi turifuza yuko bidaherera gusa mu bufana bwo guhura gusa bakanywa bigaherera nga ariko bivyari ikintu kinije none aryohera kumva ngo nka kujya bajya bafana babo muri Arsenal bo mu Bugande Arsenal bararimbye akarimbo keza cyane ya Arsene Wenger urakabona karyoshe kajya karirimbo nuko ntazi bikurikira mugawe ico bikoze nakaririmbo karyohera ugutwi ariko abo bantu baranatumiwe mu Bwongereza i London baratumigwa ati team mwe mwarakomboje indirimbo idushika ku mutima twaravyumvise ni muzi muzororere urukino live muri kuri Emirates Stadium ikintu rero ni ciza twige no kubona kure nibiherere gufana dukredirimba twokora gute sinzi ngene twokora sije no bibigisha ariko dukora ikintu kizotuvira mu inyungu apara kuba tufana gusa tufanatiza nganye bigaherera ngani tunamenyekane aburubuga kanaka nimba bashira kuri ku mbuga zitanduka ko uyu munsi imbuga nazo zira yari ibintu bifashe ari ibintu byiza birubaka ugasanga biko birananyinjiza kanoti none urubuga rwanyu ruzoza rurakurikirwa mushiraho ama information mushiraho ivyo mukora mushiraho ingene bigenda icyo bintu rero birakara ugasanga birabaye ikintu gikomeye cyane nuko rero tuva muri aba bakunzi ba Real Madrid ariko kandi mumva ko bafise novuga uwo munsi mukuru ku munsi wa gatandatu Novance mu ntara ya Bujumbura naho ariyo match de gala izoba muri weekend twibuse imigwi izoba ikurakina hama twibuse n'agasaha turabe ibiriko biravugwa mu makuru nuko ku tariki y'icenda z'uku kwezi turiko turarangiza Dorcas niho hamenyekana imigwi igera kuri 2 izoserukira intara ya Bujumbura mu nkino zo gukurakuranamo kubwira baronke imigwi izokina icicaro ca kabiri mu mwaka uza nuko rero urukino rwaje kuba rurangi zari nkino zibiri rumwe rwatanguye saa 5 z'umurango urundi saa 7 bizica zihera zose saa 9 hacaba gutanga ubushimwe rero equipe zashoboye gushika kuri iyo ntsinzi zari zibiri Academy Econet itsinze Academy Espoir mu gihe Rezabeye nayo yatsinze Academy Kiriki rero izo equipe abavuka ntara baciye bavuga bati bari kumwe n'usanzwe arongoye ishira hamwe association y'umupira w'amaguru mu ntara ya Bujumbura Innocent w'Imana abavuga bati ni vyiza ko izi equipe zotwemeza zikatwereka ati natwe muri uko kuzishigikira ko baci bavuga bati reka dutanga amahera agiye atandukanye hari abiyemeje 500 800 800 rero dutegure match dogara yizi equipe zizoduserukira turonke ukuntu tuzishigikira rero nubwo rukino rudegekanijwe ku munsi w'Imana isaha 8 ubona ko n'ama invitation yatanguye kubatangwa nibaza ko ruzobera kuri campus Kiriri bona ko n'ama invitation yatanguye kubatangwa n'usanzwe arongoye iyo association y'umupira w'amaguru mu ntara ya Bujumbura
guterereza ni guterereza ni muri uko guterereza rero urabona ko nama afishe yashizwe ku mitumbi igiye itandukanye ni n'umugenzo ni n'umugigwa basanzwe bakunze gukora buri mwaka ya association y'Ubujumbura kandi iyo babikoze urabona ko bigira impact nini ya cyane gose ni ikintu ciza cyane gose bafise ako gahigo ko kuvuga ati mu mwaka weze ntibyakunze kuri Delta ati turaba uburyo bwose uyu mwaka dushiramwe uburyo kugira dushigikira abo bakinyi mu mbono yiwe avuga ati umwaka n'imiburi biri wa 2025 ushike intara ya Bujumbura ifise equipe kabisa bashobora kuvuga ati turafise equipe yo muri deuxième division nkuko vyamye za volontaire les amis espoir n'izindi ziri mu cicaro ca mbere ni ca kabiri nuko tukivuga mu makuru y'inkino nuko ku munsi wa gatandatu nyene hariya ingozi mbere oya ni hariya mu Makamba bazoba bariko barakina urukino rukomeye guhitirwa ndavuga nyakubahwa navuga nkuru nziza muhisi rero runo rukino rukazobera hariya ndavuga imakamba kuri Principal Complex nkuru nziza cup inkuru za cup umwaka weze ni Vitalo yatahukanye ikintu gikombe nabo bagitwaye ndakubwire rero yuko ngaho mu ntara ya Makamba kwa gatandatu tariki 29 Aigle de Fighters bazoba bari mu kibuga bakira equipe yitwa ADF La Alhambra yo muri Hispania ino ni academy kuri ico kibuga rero niho hazobera runo rukino ni rumwe rukumbi urabizi ko mu burya bavuze ko yatwaye iki Vitalo nkuru za cup mu mwaka uheze ni nkuru za cup nayo nizoba rukino mbega yari Vitalo yatumiwe na Aigle no bakinye muri finale canke bari batumiye KCCA Ego KCCA muga nkuru nziza kapira irakinwa sous forme ya gaturwa iyi ni match ngira y'ubugenzi ni match duve ni match yo kugurura muga yindi migwi izoza yo mu Burundi narizi none bati nkuru nziza ko hajamo nk'imigwi 8 batari bafata equipe zine barahindagura nk'ubu unye mwaka weze bafashe 8 nibaza ko ni muri ya ntumbero ya Aigle Noire yo kugira gutyo kwitegurira ihigano kuko nkuru nziza kape nko tuyizi tuzi ko ngo ni migwi 4 batari 8 yatanguye ari 8 yaratanguye ari 4 mu mwaka uheze yari 8 kuva ko equipe y'umunani yahura ni ya mbere yindwi igahura ni ya kabiri ya gatandatu igahura ni ya gatatu ya gatanu ni ya kane ni sous forme bagize sous forme gutyo mugabo iyi match mwene yenye Aigle Noire iratumira equipe yo hanze hama akaba ariho kugurura ibiro mwene no wangu nko kugurura vertire chese kugurura chese iganwa nkuru ziza kaperero maduvertire kuri nkuru ziza Principal Complex ari Makamba bizo bikaze cyane equipe twumvise byinshi biciye kuri uno mwubahwa Reveriano Ndikuriyo aho yasiguye byinshi kuri rya novuga kijya kiganiro twabumvishije byari ngaha nibatari ku munsi wa mbere aho yavuze byinshi kuri runo rukino ni bitegekanijwe kuri runo kinyenyene kuki yagiye kurondera bagiye gutumira ino equipe yarabisiguye byose aravuga ko bimwe mu byatumye batumira ino equipe harimo no kunga ubucuti no kuba novuga kubona kure cyane we yakoresheje terme y'imbono kubona kure vision kubona kure cyane ati niturabire gusanga hafi ariko turabire kure ejo cyangwa igihe ejo abana babiri bo muri Aigle Noire canke batatu bashobora gukubitira muri ino academy kugira ngo nabo nyene barabe yuko borondera isoko bakaja nkuko yabivuze ko babonye Nyange projet ya Nyange n'abandi bakinyi ba Kana Kimana Bienvenue ni projet muri zimwe zakunze Alonzo nibaza muri Aigle Noire kuko ari abandi byafeirinze turavuga tuti ariko baragerageje byanka abakinyi bamaze gushika barabizi ko hagiye abitwa ninde uno mukinyi yagarutse nga Jospin yaragarutse aragiye Piclere yaragaruka Eric Ndize yaragaruka
ariko bano babiri bobo na Nyange uyu munsi mwarumvise n'uburyo yinjirije club yiwe yakera yamuramuye navuga yamushikanye kuvyo uyu munsi arimwo mamiliyoni menshi umunsi abo bati yavuze 2 miliyari ego bati ayo mafaranga ariko aradushobokera yuko twokubaka umugundi w'abandi bana bari inyuma barabizi ko bafise izi za Tigre bafise imigwi myinshi ari iri mu academy n'uyu mugwi mukuru rero wa Aigle Noire ni muri iyo ntumbero rero yo kubona kure na cyane ya vision yabo yo kumva ko abana kuramurira igihugu babatwara hanze ni ikintu ciza cyane kiko kirafasha mbere umugwi wa Aigle ariko kandi ugaterera no mu kubaka igihugu mu bintu kuko abo bakinyi iyo bateye imbere Alonso haraba n'inyubako z'agaciro bazana bakagera ukuntu nibabura ivyo baterera mu gihugu mu iterambere rero muri iyo ntumbero urwo rukino yarasavye yuko abantu kabisa bazoze baze bambaye neza udupira twera kuza mwambaye imipira yera mu kwitabiraho tubavuga nk'abantu bazoba bicaye muri za place za Sogea Tukaye nkuko iki kibuga na Sogea Tukaye dufise intebe ngira nkuko haherutse ngira n'intebe zaracizwe ari mu navuga mu bindi bihande by'abakunzi basanzwe nyene ni zijya ntebe kibanza gisanzwe kuko ico giye nibukaje ataraja ku intebe zijya hariko mugabo ntebe zagiriwe commande ngira ubonye ho kuba byaracaruzuye burundu urumva nta bintu bya bindi byo kwate ngo nambaye akantu kanje kera ngo ndaza kugiriye ivumbi ninayicara nibaza ko abantu botekana daheruka portur batarashiraho intebe nyinshi zaraheze rero urumva caraheze bon nuko rero dupira twera ngira muzozi mwashagije kabisa nta kuza kwakira umutumire abashitsi mwambaye nabi twambaye nabi twese turi mu mwambaro dushagije bimera neza hama haravuzwe nabo mu bwuga mu bwiteka ko ari n'imipira ama t-shirt canke ama Lacoste azoba yakozwe ku bihumbi bivanye n'akanoti kawe kwicara hariya mu bakuru nukuzo kwisopa inoti kabisa kugira ngo bicare uruhande ko hari imipira itegekanijwe iyo evenement nuko rero ni rwo rukino ruzoba muri weekend no ku munsi w'ejo no ku munsi wa gatanu tuzobibibutsa mu ntara ya Makamba ariko hambavu y'ivyo ndakumenyeshe yuko kano bariko barashaka guha akazi muri Fondation Pax Burundi umuyobozi wa nibaza ko ibinyesi vya sport nibaza ko ntaco twobivuga ko nibaza ko ego nivyo muri sport nyene bariko barasaba abantu bakeneye akazi nebaje ku rubuga ya perdo utamba bugiye abaze kuba bishirako muri Fondation Pax Burundi rero ngo bariko bararangisha bamwe bakeneye akazi boja ku rubuga kwa Mutamandi kuri yo Reveriano murabe hariho abariko bararondegwa nabonye ngo umuyobozi wa Ego Logistics nawe nyene arakenewe umuyobozi wa Ego Sports FM arakenewe rumva rega nawo wavasanga ranozo jako de depose anakare ukora kataso uratakwa deje cyangwa undi wese bomni karagaciyemo ariko mumve ko kazi kashobora kuboneka ngaha kabisa muntu yoja kuri runo rubuga ntiyobura ico rumumarira anuko sizi ko arayo twibagiwa duce muri Limited Women's League turabe gato yiko biravuga mbere ko tuja ku mugabane wa Buraya muri Limited Women's League nyuma yuko PVP yabikoze igatwara igikombe cyo uyu mwaka wa 2023 shira 2024 urutonde rw'abakinyi babigeme bigenjeje neza mu gutsinda ibitsindo byinshi bamaze kuba bamenyekana awuza kwisonga ni Nicole Igirima n'umukongomani Igirima n'ibitsindo 38 akurikirwa na mugenzi we bakinana ni Bizimana Rukia ibitsindo 28 uyafise 38 38 Igirima ni ofise 38 28 amusombya 10 Bo shirako yuko witwa Rukia niyo saison yo ya mbere muri PVP karugiye kuraba ari babiri batsinze ibitsindo 66 ayido kabisa bako bameze neza ariko nibo bahese equipe yabo kuravye nk'ibitsindo binjije baza gusanga ibyo bitsindo 66 ibisigaye nibike byinjijwe n'abandi batari abo bakinyi babiri nuko
ariko icyanyoye kindi uza ku mwanya wa gatatu ni umwana akiri muto nzoyikorera Rahayi akina Arena Star ibitsindo 200 iyi Arena Star simwe urubanza rwabo bataciye ekipe yarabikoze bishobora kuba ari ekipe revelation muri Premier League nimba ari ubushimwe botangwa Arena Stars ishobora gutwara yotwaye nimba ari agashimwe nimba ari agashimwe kababo yotwaye agashimwe ka meilleure révélation équipe révélation de la saison ako karabaho birabaho équipe révélation oya ndavuga nti ariko guhinyanya tukajana n'ibintu burya nuguteze nuguha morale nuguha gutera intege gutera intege imigwi bon sino twavuga ngo Arena Stars uvuze ko ari première participation bon nugutera intege indi migwi kuko iyo utaza agashimwe mwe nako agashimwe kindi agashimwe kajana na envelope kuko envelope muri izi ligi zacu karafasha byinshi biratera intege kumva ati ije yabaye kwa natwebwe tugerageze baravye bindi essentiel de participer gusa nuko ku mwanya wa kane ni Saidi Sakina akinira Fofira PF n'ibitsindo 22 ku mwanya wa gatano ni Ininahazwe Sierra akinira Buja Queens n'ibitsindo 12 ni ekipe rero novuga nti ugerageje kuraba umwaka iri higanwa rya Limited Women's League novuga ko byabayemo ingufu zidasanzwe dufatiye ku higanwa ryo mu mwaka uheze twarabonye abakinyi bashikana ibitsindo 50 ekipe nka Rainbow zikubitwa ibitsindo 22 ariko uyu mwaka siko byagenze ekipe ya nyuma nibaza ko itatsinzwe byinshi cyane ni si byinshi cyane ugerageje kuraba ku bitsindo byo mu mwaka uheze ko ekipe yo mu mwaka uheze ya nyuma yagiye iheranya ibitsindo hafi 150 umva ko byari ibitsindo byinshi bitandukanye n'uyu mwaka ariko no kumenya ko Etoile na Lerione zozo zisa nizamaze kuba zitebuka hariya mu murongo mu kurindira ko hashobora kuduga ekipe zitatu nizo ekipe bisa nk'ivyaheze ko zoba zarakorotse nuko tugeze ku isaha 6:41 mu minota rero dusigaranye isaha ni minota nka 19 tuyikoreshe neza mu guca ku mugabane wa Buraya turabe ibiko biravugwayo inkino zaraye zibaye ni inkino zitangaje cyane mu nkino zine zaraye zibaye zibiri isaha 12 zo ku munsi wejo zindi zibiri saha zitatu z'ijoro gitangaza cyaraye kibonetse mbega canke kuri ubwongereza nta gitangaza cyaraye kibonye kuko benshi bari biteze kubona Angleterre mu yindi sura mu yindi shusho ariko n'itsinda rya D ryari rikaze cyane Alonso rino tsinda benshi bitwararitse cyane kuri urukino rwa France Pologne bivanye n'abakinyi barimwo ariko urukino rwa ruryoshe ni Pays-Bas Australie runo rukino rwa rukaze cyane ibitsindo bitanu byavuyemmo ariko uravye ingene bagiye bananabitsinda ni match kabisa igitsindo kimwe muri Premier League baja bindi bine byose byaje mu gice cya kabiri urukino rwa ruryoshe cyane biboneka yuko Australia natanguye kubona no vuga ibitsindo byinjira cyandahindura bati match y'Ufaransa